uyu mubiri si umugenzi oya urawambika tukawugaburira mugabo fake imwe mu wamenga ndazikura mu kinogo kubera iki inzara bunda ibyo kurya ntibyaronkaho bica amatende mize yarambaba ndafata amazi ndashira mu kirahuri ndaciramwe amate ubundi bwo yarera ariko mu kumanuka muri cya kirahuri yarirabura hama karenduka ibintu byo kurenduka bimeze ukuntu umubiri wanje urabapotopoto ndambwira bibije rero azina makuru mbonye ibintu vyirabura muri cya kirahuri arambwira ati genda utore imizi y'ibi biti uhure ushire mu buyi winywe nivyaba ari byo birasohoka nibitaba ari byo naho ntaco bitwaye biraza gusohoka nk'ibindi byose umwana yaraje arandaba ingene ndiko ndaseserezwa ingene ndiko ndababara arambwira ati papa urazi n'amakuru tudasenze cyane wowe ntuzokira nari nteye n'ubwoba bwo kuraba umunwa hari hageze igihe ngiye kwifasha umunwa uturagurika amaraso kubera iki wari wamaze kuba ivyondo umubiri hari hageze igihe nihenze gusa nkamatanya umunwa nimba ubona umatanura ushobora kuvuga ugatwenga shimira Imana jewe kugira ngo ndawumatanure nakoresha ikirahuri cy'amazi cuzuye nabombe kubunywa indani ndiko ndasha mu buribwe mwe budasanzwe kumbe simenye ko bampaye isumu nza kubimenya trop tard inyuma y'igihe nitwa Keza Mutima Jean Love ariko kandi wahinduriwe amazina nkaba fise umudame umwe n'abana batatu narazindutse Imana ishimwe cyane amen. Turi hano rero ngo dushimire Imana kuco yakoze, turi hano ngo dushingire ntahe kuri kujambo ry'Imana. Mwarakoze kudusengera mwikomera amashi. Uno munsi mwiza, umunsi udasanzwe ku buzima bwacu, umunsi mwiza, umunsi udasanzwe kuba twongeye kuba mu ngoro y'Imana. Twari tumaze amezi atanu novuga mu bihe bidasanzwe. Jewe nararwaye, ntabizi ko ngwaye. Ushobora kwibaza ngo nararwaye iki? No kuvuga ko amezi atanu arakwiye neza, arenze ku minsi 3. Amen. Ntava mu nzu ati wagwaye iki? Ati byagenze gute rero? Je narafashwe ndagwara grippe nk'abandi bose, ndagenda kuri pharmacie ndagura Cordicap ya mbere, ubundi bwo biba biheze. Ndatori ya kabiri, numva umenga bitanguye guhinduka. Ndatori ya gatatu, ndaka nta hantu sahanje, ntikanje ku muganga ajejwe ingwara zo guhumeka. Tuba tugiye arantuma ibipimo byose ndabikora, ashira ku miti ndayinywa. Iyo miti harimo n'imiti yangiriye nabi, yaranturiye umubiri, irawuturira. Umubiri wanje usigara uvungagurika. Icyo bita kuvungagurika mu byumve neza, urasha neza, urasha. Je nambuye kwambara ipantaro vuba, nyuma y'amezi 5 irira sho kuba ngize nka 4 cyangwa 5 nambaye ipantaro. Ubundi bwo nari umuntu w'igitenge n'isengeri. Aba mama muri ngaha undazi gukenyera igitenge. Amen. Sigende vu expert mu gukenyera ibitenge. Imana ishimwe cyane. Umubiri wanje uraba nabi cyane. Aho turi ku muganga wa mbere ajejwe ibyo guhumeka. Amaye imiti y'ubwa mbere ndamwaza none muganga ngwaye iki? Aravuga ngo naje ntavyo mbona neza. Ntavyobona neza. Ibipimo none ntaco vyerekana, ngo narakimwe vyerekana. None ko imiti wampaye itaciri kiramfasha nkori iki? Bigende gute? Urazi ikintu no gufasha ngo ni kimwe. Aho no kuvuga iki? Urugero byari bigezeko. Nahiye impwemu zatanguye gucika. Guhema mu mazuru byatanguye kwanka. Bimaze gutangura kwanka, ndabwira umuganga, aho tugeze mu kwezi kose ntonda ku muganga. Ukwezi kwa mbere uko mu mezi 5. Rego muganga none ngwaye iki? Ngo reka naguhindurira imiti. Yamurika indani mu mazuru, akango je vyo mbona ngo umenga harazibi ngo gene ukore radio nkabikora. Naye mugarukanira ngo nta nakimwe mbona. None ko imiti kuri amata cifasha.
ndavuga ati basi ndasubira yanyandikira indi miti ndabwira ati rero muganga mbwiza ukuri jewe ngwaye iki muraje ntavyo mbona neza ikintu no gufasha umuntu kogenda uzana kazana amashuka ugafata chambre nga hari nga muri policepe hanyuma nkakuzibuza menshi amen ati nkakuzibuza iki menshi umutima uranga aho rero umubiri wanje wari utanguye kwanga ni kuvuga iki kubera guhembera mu kanwa aha mwese murahabona ngaha aha mu muhogo hari amaze gutangura kuza ibisebe ururimi munsi ruza kubisebe amatama indani mu matama hejuru ino iyo umuntu acisha mu kumira ari bikomere gusa mukumira amate nimubona uri kuramira amate mwene data uyu munsi shimira Imana amen mukumira amate narashinyiriza ndabwira no muganga mfasha imititi itanguye kunsesereza hariya nturiye ubu hatanguye kuza ibikomere mu kanwa ibindi munsi y'ururimi ibindi bikaza hejuru ndavuga ati Mana yanje karabaye cyo twiga umugambi wo guhindura umuganga tuja muri kira ndavuga ati muri kira rero hoho rero barakiza amen basi nagenda babwire tugenda muri kira mwese murabizi neza izuba ryo mu kwezi k'umunani rya saa 6 gushika saa 8 mwese murabibona izuba ryaho riba izuba rikaze cyane ryo mu kwezi kw'indwi icyabaye sikindi umubiri wanje wari ugeze ku rugero rwaho utagishobora kwihanganira umuyaga no kuvuga iki ndi kumwe n'ujya mugenzi wanje nzaba Imana bashika muri kira hariya kwa muganga bo bagirangira ngo sinzi nivyo byabize gushika mu bworo bw'ikirenge kubera iki ubushuhe nuvuga ngo ibiye tujanye mu modoka mwaraduza kuko umuyaga warambaba cyo bita umuyaga kubaba ariko rero ubwo rugendo turutanguye ndahamagara nyokuru wanje avyara mama ndabwira nyoko je bugenda gwaye kandi ivyo ngwaye ntavyo mbona neza muri jewe kumbe simenye ko bampaye isumu nza kubimenya trotard inyuma y'igihe nagiye muri kira ndiko navuga guca ukutiko turavugana nkaho uri hajya ukaca wiruka kubera iki muri jewe hari amaze gutangura kononekara hava mw'inkemu mbi amen Imana yacu nishimwe cyane ko n'Imana izuri byapfuye bikongera bikaba bizima amen turiko turaza nyokuru arambwira ati mwana reka ndakwereke rero fata ikirahuri cuzuye amazi umva ntahandi agataka yataka turondererwa ndiko ndababara inzara munda n'amata sishobora kuyamira ndiko nanywa imiti harimo yanturiye guhema nko bica amatende mize yarambaba ndaba muri ubwo bubabare bimwe bidasanzwe nk'ikintu cy'ukwezi kose ntasinzira nibubona ujya mugasinzira ukabyuka uvuga ati Mana ndagushimiye intaye y'uno munsi mwandike yanditse ngo Mana warakoze niko yitwa nta yacu y'uno munsi Mana warakoze Imana yacu ishimwe cyane nyokuru arambwira ati ibyo uza kuboneza kucubwira nkuko abandi bose mubizi ndafata amazi ndashira mu kirahuri imbere yuko tujya kwa muganga ndaciramwe amate ubundi bwo yarera ariko mu kumanuka muri cya kirahuri yari irabura hama karenduka ibintu byo kurenduka bimeze ukuntu uko iminsi yahera niko umubiri wanje warushiriza guseserezwa uraseserezwa ku rugero rumwe ntukubwira iyumvire guseserezwa umubiri kugeza yahumiza amate ushinyiriza ntaronka haca kubwo kubabara umubiri wanje uraba potopoto basi ndambwira bibi rero urazi n'amakuru mbonye ibintu vyirabura muri ca kirahuri arambwira ati genda utore imizi y'ibi biti imizi y'ibiti uhure ushire mu buyi winywe nivyaba ari byo birasohoka nibitaba ari byo naho ntaco bitwaye biraza gusohoka nk'ibindi byose ico nakoze narabikoze bene data iyo kuvuga ngo nari maze nk'indwi nka zibiri icari kintunze muri ibyo bintu ndakibabwira sinashobora kujya ko n'ivyamanuka nari ntunzwe n'ikintu bita pasteke na epinare n'ubuyi ati kugira byo bije byagenda gute
ni ukuvuga iki? N'iryo seserezwa ry'umubiri, nk'uko gukomereka ino indani, amatama indani, ururimi munsi, udukomere hejuru, haza ko ibintu vyera. Ibyo bintu vyera kubera imiti yo kwa muganga yari yansesereje myinshi bari bampaye, atani kintu kimwe yari yamariye cyane, igira imigambi na madame. Yabwiye ntazi n'amakuru rero, akatavuga nigahenda akavuga, zana brosada, uburoso bwo kwiyugumura, sivyo? Zana amazi ashushe y'akazu yazi, shiramo umunyu, ibi bintu tubinyukure turabivya ari byo. Nasamye nkasohora ururimi indani, yagira araraba agasanga ni nk'umushwaro n'ibintu vyera, agize arabikoza ko bros aho kwari kugira ngo shobore kumira. Umviriza neza, nimba ubona uri kuramira uno munsi hari ikiguzi cyatanzwe. Amen. Agafata brosada agashira muri wa munyu, ashize muri wa munyu nkaca nasama. Numva ngo nk'ijoro ryose byaraba nka 3, ku murango byaraba nka 4, numva mu masaha make byaba bigarutse. Akora kugira ngo ndabe inzara igira inyici ntabuze ivyonja, kandi imiti sinashobora kureka kuyinywa, nkaca nasama. Agaca afata ya brosada agaca nyukura, yo hakacava mu bintu by'ibimamara by'amaraso binuka bimeze ukuntu. Aha rero cyaje gikurikira sikindi, nihuta kwera umuriro n'abafise umuriro mwinshi, nihutira gupompa ikintu bitanje novage, n'umuti ubaba wumisha mugabo urasendwa. Iruhande yako kwera umuriro mwinshi ni ubabare bwinshi, naca ndenza ko eferarga. Iyo eferarga rero natangura nyuma n'umwanya, nuko ndayimize egare ko naca ntangura kurya iki epinard, nizo zonyene zashobora kumanuka nubwo buyi. Nuko iyo eferarga yihenze kamperamwe ko nta bushobozi yari gifise muri jewe, ntivyarenze iminota 3 eferarga impezemwo hacasubira kubabwa. Amen. Ivyo turabibamwe, ubwo buzima turabubamwe. Uyu mubiri si umugenzi, oya urawambika tukawugaburira mugabo fake ni nka izaje niki. Imana yacu tubabarire cyane. Amen. Icagiye kuba rero sikindi, ivyo ndabibamwe nk'ikintu c'ukwezi kose, ntasinzira, umubiri wanje urahinduka, utangura uba jaune, umaze kuba jaune iravamwo, ivuyemwo hatangura kuza umubiri wirabura mugabo uri mu ibara ritukura, imitsi iraranda kubera kutaryama. Yumvire nk'ukwezi kose utaryama uri muri ivyo bintu dugamanuka. Anginovage eferarga ucungangwa n'umwanya yuko eferarga itamperamwe, ukwezi kose kurahera, ukwa kabiri gukubitamwe. Ndabwira umuganga ngo muganga genda biranse, cyo twigira rero umugambi kuja muri kira. Muri ubwo bubabare nagenda muri kira, murabona mwese haje ingene hameze muri kira. Winjiye harafutse, harakayaga, no kuvuga yuko jewe naba nambaye ipantaro yo ntayo nabane ngishoye kwambara, sinashobora kuyiterura. Habiki ikintu cyagiye gukurikira sikindi, turagenda muri kira. Tugiye muri kira, umuganga aravuga ati je sishobora kuvura ntakoreye ibipimo. Ubwo nyene scanner turayikora. Dukoze scanner icabaye sikindi, baca basanga indani ngaha mwizuru ryo ngaha n'iryo ngaha hari ibivyimba bisaba ko bakurayo. Hagati y'umwenge n'uwindi zuru hari akagufa kare kamaze gutirigana. Basi icabaye sikindi ashira ku miti, ashize ku miti ndayijako. Iyo miti harimo amaserumu, unkoresha iserenge yo gupompa mu zuru yamwe ngo kenshi gashoboka. Iyumvira twarakoresha gukoresha iserumu nka 2 mu ijoro rimwe n'umurango, iserumu imwe igahera ku murango iyindi igahera mu ijoro. Inyota nagira yari iteye ubwoba, mugabo aya mazi araca he? Ayo mazi araca mu muhogo wahe? Ko no kugira ndayamire namuvyura sahandi z'ijoro nje burya biranse. Iyumvira hageze ko nja gusinzira nk'abandi bose, ikwera itiro ryari ryamaze kundengera bimwe bidasanzwe, itiro rundi rwego rwo hejuru. Icabaye sikindi, nihenze nkaryama nasamye kuko mazuru ntivyari bigikunda. Iminota idashika n'ibiri ururimi rw'abagumye kubera guhemera mu kanwa nk'umusenyi ujya mu bugaragwa. Suka kwa amazi wapi ntarengana. Ndabwira umuganga none je wayikindikira ati reka tugerageze. Aragerageza nawe mu nyuma biranga, arambwira turazi n'amakuru rero.
iyi ngwara yawe ishoboye umuntu uyu umwe. Reka tumubaze twumve ko ari mu gihugu, umutima ucurasimba. Amen. Ndavuga jewe mana karabaye, iyo telefone turatombora cyo dusanga umuganga ari mu gihugu naho yari yagiye, cyo turagendayo. Urugendo rwa gatatu dushitse kuri uwo muganga, icyo yakoze sikindi, naragiye ndicara nk'abandi bose turariha, maze kwicara icyakozwe sikindi. Bene data, hari ahantu umuntu ashika akavuga ati ngaha burya harababa. Nuko kugwaragurika kose, ndafise umwana wanje umukobwa yaraje, ababana muze mubatinya, muze mububaha. Niyo mburi ya mbere yatangiye kuba mu rugo rwacu. Umwana yaraje arandaba ingene ndiko ndaseserezwa, ingene ndiko ndababara, arambwiye ati papa urazi n'amakuru, tudasenze cyane wowe ntuzokira. Umwana w'imyaka 7, bivuga ngo mwene majambo ngo vyahishijwe abanyabwenge, Imana yabihishuriye inzoya. Ubwo nyene turavuga ati burya rero ntivyoroshe, ahengera hace nk'indi minsi nk'ibiri uko nyene, ngo burya tudasenze cyane ngo wowe ntuzokira. Aho no gusenga nta n'ivyo nari ngishoboye. Hari ahantu ugera bene data ugatungwa n'ibikorwa wakoze, canke ineza wagiriye umuntu, canke n'isengesho wigeze gusenga. Imana yacu ishimwe cyane. Amen. Bica bigenda gute? Canagenda ndicara kuri iyo ntebe, maze kwicara kuri iyo ntebe icyabaye sikindi. Mbona nkanura guca, haza umwana w'umukobwa inyuma yanje, afata izosi agira guca, donc nubuja, agira icyo no kwita endoscopy. Endoscopy ndandi kuvuga iki? Bacisha ibintu ngaha mu mazuru, ni ivyuma bacishamo. Aragenda kugira ngo ashobora kuzibura aho hantu hari hazivya, abone vyo ari ivyo biranka, aca hitamwo gusunikira imeshi. Nkanura yumvira ubwo bubabare, inzara, uravyumva? Kurira amosozi aruzura isahani, ararungika yaratungira mu izuru rya mbere rya kabiri, arafuka. Hari ku munsi wa gatanu sinzovyibagira, ati kwa mbere muzogaruke. Yamaze kuhafuka nkomeze guhumerekera mu kawa. Mubizi gute? Nari meze gute? Nari nteye n'ubwoba bwo kuraba. Umunwa hari hageze igihe ngiye kwifasha, umunwa uturagurika amaraso. Kubera iki? Wari wamaze kuba ivyondo umubiri. Icyagiye gukurikira sikindi, mwijoro mwiryo tabagazwa nyene ry'umubiri, aho hose mwizo etape zitatu maze kubabwira. Ni kuvuga ko umubiri wanje hari hageze igihe nihenze gusa nkamatanya umunwa. Nimba ubona umatanura ushobora kuvuga ugatwenga, shimira Imana. Jewe kugira ngo ndawumatanure nakoresha ikirahuri cy'amazi cyuzuye, nabombe ku munwa, indani ndiko ndasha mu buribwe mwe budasanzwe. Ndabwira Dr. jewe fasha, ndemera umubabaro ndawugira. Arazibura yo menshi ya mbere, iya kabiri nta anesthesi banteye, ndiko nakanura ngaho. Ndavuga nti Mana je kubw'ububabare mfise, ibi bintu target yanje no guhema, intumbero yanje no guhema, numve ko ndiko ndahema. Aho uri kuvuga ko mu mazuru hasigaye hameze gute? Harasigaye hameze ngaha, nta na kenge na gatowe kari gasigaye kashobora guca mu mpemo. Imana yacishimwe cyane. Bimaze kuba bimeze uko, arazibura yarafuka, arafuka. Nimba wicaye ngaha ubona kuri kurahema neza, ndagomba komera amashimana yawe. Byaranse ko mpema, biranka, haba nka beto neza. Umuganga wo muri kira ndamugumukana nti ntibishoboka. Uwo muganga ndamugeze kundi wa gatatu muri kira, ambwiye ati jenga harbrema nta bindi bintu ushoboye, reka nakure ku muganga. Turashitse aratungiriye imeshi, turataha kwa mbere turagaruka. Tugarutse ndacyahemera mu kanwa, nta kindi kintu umva umunwa wari usigaye wirabujwe n'iki n'amaraso. Donc yarava akabura hashobora kurenganira, akacavura akaca yirabura. Amaze kwirabura umunwa wose urirabura. Mwibuke ya miti nayo yakomeje guturira umubiri gumututumbuga umubora. Cyo gituma atakamaro k'ubugenzi n'umubiri. Naho worora yiki ugasiga iki byose wapi nta kigenda. Icyagiye kuba sikindi,
ndababwira kuwa mbere turasubirayo muri control, arakurayo zamesha, ndagerageza kuraba ko nohema, ndihanganira ububabare ko zari zafashe hano yari yakomerekeje indani, zirafata zimera nk'izifata, ndihangana, arakurayo ya mbere ya kabiri, ntirekangire ndabe ko nkwege inkwe muzinjire cyangwa gusohoke, biranka horecha asanga byavuye nko hasi gushika hejuru mu kubana. Ndabwira muganga ntazire n'amakuru ngo rekana kwandikira imiti ntumviriza, je nta yindi miti unyandikira, mbwira ico gukogwa, umubiri wanje urasinzikaye. Ati aha nta nibindi, genda acanyandikira ama exam ya block, anyandikira ama exam ya block, ndagenda ndayakora kuri uwo mugoroba. Amen. Ni muganga henze arazimvye, yambwiye ati resulta ngaha wizana na hafi miliyoni zibiri. Imana ishimwe cyane. Ubwo nyine cyo tugenda turabikora. Ujya mugenzi wanje nzamba Imana yita ku rutare hasi hejuru kugira ngo turabe yuko byokogwa. Ayo mahera 18 twa tuyaronse. Hari abantu mbere data mu rugendo Imana gushira ku nzira, umenye ko wowe ugomba kubera inzira mugenzi wawe. Amen. Mu bihe tugenda turacamwo, umenye ineze yuko ugomba kubera ikiraro mugenzi wawe. Nzamba Imana yarambereye ikiraro, aramba hafi bimwe bidasanzwe. Burya buke ukwezi kwa kabiri ngo kuritayemo, ukwa gatatu ngo kuraje, no kuri uwo muganga ishengero ritangura kubimenya. Twigishijwe mu gitondo ngo dushira imbere bene data. Imana yacabwa icubahiro cyane. Nakunze uwo mutima, ndashimira Imana cyane kuba mwaramutwaye hafi, mutangura kubaririkiza ati hari abantu tutabona, dukunda kwicara hariya, ati hari abantu tumaze imisi tutabona. Ubwo nyine ishengero ritangura kubimenya, batangura gusenga. Imana yacishimwe cyane. Umuganga mu ico gihe icyakurikiye sikindi, cyagiye gukurikira aca agira iki ku munsi wa block, umunsi w'ibago wari umunsi uteye ubwoba. Aha nukuvuga iki, jewe ntaragwara nefise ibiro 62, nagiye muri block ngeze ku biro 49. Mani hezagire abanyamugezi bayikosate tawe, bakomera amashi cyane. Amen. Nubwo buribwe n'ububabare, ndashimiye Imana. Hari abantu Imana dushize ku nzira, hari abantu baduhaye ibitoro habavye, baravuga ati genda. Imana ihoreza amasitasiyo yawe. Amen. Bakomera amashi mezi cyane. Amen. Turashimiye Imana cyane kungene batwigoreye, baratuba hafi, baradutabara. Nubwo buryo twakenera ibitoro byo kwiyunguruza hato na hato. Burya rero ntimuzi cyabaye, ntimuzi cyabaye ku munsi w'iki wibagwa. Reka ndabivuga uko urashobora kuba ufise ibintu no munsi uri kurishimira, urashobora kuba no munsi je harageze igihe turagenda turashika. Ishengero ryose ryamaze kubimenya, amasengesho hirya no hino, hari abana bataryamye baravuga ati reka dusenge. Abana b'Imana baratura, barategeka ijambo ry'Imana rija kugikogwa. Amen. Abana b'Imana baravuga ati Jean Love na haja turahakanye abanyakarago. Imana yacu bahezagire cyane. Abasitizen bo ku karago baratuye ijambo ry'Imana rija kugikogwa. Icyabaye sikindi, burya abashemeza bo ku karago badutanzeho saa 11 soso yari yamaze kuhagera, twahana mape kuri telefone, soso amaze kuhagera. Ubwo nyine barafatisha ikirere, abandi bagiye baraza mu nyuma. Bamaze kuza, nimwiyumvire namwe ico kirere, jewe ndaserutse ubone ibintu ibitambara by'icyatsi kibisi gusa. Barambwira ati injira ngaha. Soso araza turasenga, arambwira ati mwa wahinduriwe izina, humura ntacuba, turasenga. Nindi ntahe ngaho iremereye cyane. Icyagiye gukurikira sikindi, baraza bambwira burya nakubwira ikintu kimwe, Imana yacu irateye ubwoba cyane. Ibintu byose mubona dufise ngaha ku isi ni ntizanyo, nibyo gutizwa, ariko kandi icompa tukagira umutima wo gushaka ubwiza bw'Imana no kugororoka, ibisigaye byose bizodukurikira. Amen. Jewe naragiye ndicara ku gatanda, barambwira ati icara ngawe, barakuganiriza. Icyagiye kuba sikindi, mu nyuma barambwira ngo kuri impuzu, pas question, kuri impuzu ndazikura, sigara mwibutura y'indani banzana igikanju bivugane mu yandi magambo n'inkweto. Barambwira ati kuri kama mbiri mu yandi majambo bivuga ngo
twaje ataco tuzanye mw'isi tuzosubira ataco tusubiranyeyo. Urabe neza ibintu ufise uyu munsi ko bitariko biragutesha intumbero yo gushingira nta kuri kw'ijambo ry'Imana mu buzima bwawe. Ivyisi byose burya n'ubusa no guhahamira umuyaga gusa. Ico mu mutima wawe, ico mu mutima wanje ukarushiriza kugira inzara n'inyota yo kuba gushaka ubwami bw'Imana no kugororoka. Umviriza nababwira ikintu kimwe, ntabwo twicaye ngaha tugomba kuba abantu bo kuza kwa Mungu no kwa gatatu no kwa gatanu gusa. Oya, ahubwo turagomba kuba abantu bateragiwe mu ishengero. Imana yacu ishimwe cyane. Icagiye kuba bene data naragiye indani mbona ibintu by'ibigabo byambaye ibintu by'icyatsi kibisi, hanakenyera ukanje uriko rurandoka, guhema impwemu ndazikura musi y'ikirenge, ntaho ziva mu nda haragaragara, mukanywa n'ibisebe, kumvira nayo mate n'induru. Burya bambwira ngo ryama, ngo numva agatiro wiryamire. Burya ndababwira nti nagiye ninjeranye Bibiliya, ndababwira nti Bibiliya yanje aho nza kubandi abariza kubiri. Barambwira ngo shango wabonye yuko ataco dushoboye tudashobojwe. Imana yacu dufashe cyane. Burya nk'inyuma y'imisegonda ingahe mbona bamenagura amacupa bagirane, bunyine cyanda sinasuye kumenya iyondi. Ati cabaye isikindi. Aho hanze n'amasengesho, hirya no hino bariko barasenga, hirya no hino bariko barasenga. Inshuti abagenzi baravuga ngo ntahaja, barategeka ijambo ry'Imana rija kugikorwa. Amen. Kwa turabigira ububasha. Nagenda babwira ikintu kimwe, aho hantu hari intebe yavanga gushika hariya, nta numwe yaraganye n'uwundi kugira aho hantu. Ndavuga ubushobozi bw'amasengesho aho hantu rero, ndavuga ubushobozi bw'abanyeshengero, ndavuga ubushobozi Imana yakoresheje iciye mu banyeshengero, ndavuga ubushobozi bw'abana b'Imana, ndavuga ubushobozi bw'abana bizigiye Imana itabara itarenze gutabaza. Baraje barafata ikirindiro, barategeka baravuga ngo ntahaja. Ikirere kirafatwa mpiri, abari mu mahanga barasenga, abari ngaha barasenga, abisonzesheje ku bwacu Imana ibahezagire. Ngo hari impwemu zikugwamwa n'amasengesho, impwemu mbi. Mugabo ngo hari n'izindi impwemu mbi zikugwamwa n'amasengesho afatikanije no kwisonzesha. Imana yacyabwa icubahiro. Bivuga ngo muri magambo ngo kwisonzesha biri mu bundi bubasha, ubasha mwe budasanzwe. Icabaye isikindi, uwo munsi ngira nta muntu yaje yari uwo munsi, bari mu masengesho amwe ateye ubwoba. Ndinjira barababwiye ko saa sita nzo bamvuyeyo, saa sita ziragera nta makuru bafise. Uwo babajije muri bajye bafasha abaganga ngo rindira gatoyi, uwo babajije ngo rindira gatoyi. Burya bitangura gutera amakenga guhera saa 7, saa 8, saa 9 gushika saa 11 sene bwasohoke. Umvize ndababwira ikintu kimwe cabaye muri ayo masaha, kubw'impwemu mbi, kubw'impwemu mbi zari zadushatse kubwa shetani. Ariko abana b'Imana baravuga ngo ntahaja. Narose amakuru avuga yuko muri ayo masaha ya saa 6 baragiye barataha. Mugabo saa 9 soso vyarase munda, abari munyakabiga biranka, bivuga ngo guma ku kirindiro, baragaruka. Muzi cabaye muri ayo masaha, harageze igihe babajije bajye bafasha, baravuga ati barabura ikintu kimwe bishura. Babaze kubura ikintu bishura, bitangura gutera amakenga abari baturindiriye. Kubwo ubushobozi bw'amasengesho, kubwo intambara zariko ziraba mu buryo bw'impwemu, kubwo intambara zo mu bundi buryo budasanzwe zariko ziraba, kubwo ubushobozi bw'amasengesho bw'abanyamigezi. Amen. Imigezi Imana ibahezegire cyane. Amen. Ubushobozi buri migezi twarabubonye. Baraje hirya no hino baravuga ati nahaja. Indirimbo saa 8 saa 9 zirakama ziragenda, umwe wese atangura kwambaza Imana yiwe, baravuga ati ibintu nibishoboka. Uwo bajije bakabona yashavuye, icyariko kiyolaho murakizi. Guhera iyo saa ya saa 6 gushika saa 11 Imana yakiraga hezagirwa cyane. Burya kubw'amasengesho y'abanyamugizi, kubw'amasengesho y'abanyeshengero, indongozi z'ishengero, inshuti n'abagenzi, murazi ikintu cyariko kiraba. Kubw'amasengesho yari karabera aho hantu, kubw'amasengesho yari karabera hirya no hino, umutima wari ugiye guca. Amen. Sinzi ko mwabyumvise neza. Umwanya wo kuhera muri bloke wo kugira nimvemwo, no mwanya ibibazo byace bihera, bye twage kubigirwa mu nyuma. Bimaze kwemeza uko bararindira ko umwana w'abahungu asohoka. Wapi uwo bajije nta nyishu nimwe yigeze aba. Haca habiki kubwo y'amasengesho. Mana
ndagushimiye warakoze kubwo y'amasengesho ari mu mutima mwiza, kubwo y'amasengesho y'urunani, kubwo y'amasengesho y'abana b'Imana bari bafatanya amaboko baravuga ngo ntahajya umutima warugiye guca ubwo nyere kubera y'amasengesho haba umuganga yari ruhande abarabibonye amaze kubibona amenagura amacupa Imana iramuyobora marayika aramuyobora ati ziburaha aratera burya uko umwanya wagiye urahera ni ku mutima wagiye gusubira ku mwanya we mu mpera amashimana yacu. Imana ibahezagire kubwo amasengesho yanyu, Imana ibahezagire kubwo urukundo rwanyu. Mushobora kwibaza ngo mbega wowe muri ico gihe wasenga isengesho rimeze gute? Ndababwira ikintu kimwe, haragera igihe uba ndabisubiramwo uba muri situation runaka mu gihe runaka ugatungwa n'isengesho wasenze. Ndababwira isengesho je nasenga ndababwira turabe muri Zaburi, badusomere muri Zaburi 30 umurongo w'8 ego cyo tumanuka gushika ku murongo w'9 ariko bibakundiye murashobora kuyisoma yose. Kazi Uhoraho naragutakambiye kandi ninginze Uhoraho nti mbega amaraso yanje azomara iki ninamanuka nkaja muri rwagobo? None umukungugu uzoguhimbaza? Mbega uzokwatura ukuri kwawe? Uhoraho we zirikana ungirira ikigongwe, Uhoraho mbera umutabazi. Ego naho murumva rino sengesho ni ngombwa nako kugira isengesho ubwira Imana, ni ngombwa ko ugira isengesho mu gihe runaka rizo gushingira intaye rikora Imana ku mutima. Ushobora kuri kurahema no muzi ariko uragomba kubishimira Imana. Icagiye kubasa ikindi inyuma y'ibagwa, ndabona umwanya uri kuratujana inyuma y'ibagwa, ndataha ndatusohoka hazibiye ngihemera mu kanwa. Nagenda babwira ikintu kimwe, kuwa mbere twarasubiye kugira ngo babikureyo, kumbere hazimizi menshi. Iyo meshe hariyo bule yangana guca mu zuru rimwe, hakaba n'indi ndende rero yinjira indani ifise novuga uburinganire bwa marikere. Murabona buzuru bwanje ni buto buto, muganagenda ubwire ariko arabikurayo. Narashowe gushinyiriza bimwe biteye ubwoba, ndashinyiriza biranka. Yarageze ahantu imeshe kwere yamaze kwinjira mu nyama indani, biba ngombwa ko ararandura numva ubwenge bwose buragiye. Amosoza ntanga mu isahani, bari banteze isahani ngani wabuja sininyiganze ntibyakunda. Iyo ntambwira bva mwiragenda ngize guca ndumva ndahemye. Imana yacihabwa icyubahiro cyane. Bwa mubabare nari mfise bubabwize gute ubaburagiye. Mugabo rero hari urundi rupfu rwa kabiri rwagiye kundondera. Bene data nababwira ikintu kimwe, mube hange n'abakozi b'Imana. Jewe murazi ko umuntu agwaye imisi yose abantu baraza kumuraba kandi nutoranya benshi baza bavuga bafise ibigongwe abandi bagize kunuko urumva. Ariko nagira mube hange, twe twarahuye n'isanganya, twarahure n'isanganya ry'abantu bitwa abakozi b'Imana bivaye n'imyimenyerere yabo. Niki nindi ntambara imwe idasanzwe ngira abanyakarago ngira tuzobora umwanya mwiza wo kubigaruka ko dufise umwanya ukwiye. Twarabayeho muri ubwo buryo bw'ububabare n'uburibwe, intambara z'imyuka mibi ziraza ntizasigaye inyuma. Umukozi w'Imana ndababwiye ntimube hange abantu bizera amavuta amazi ngo baragupomfye cyangwa baragizene wapi. Nagiye nakubwire umuvugishwa wa mbere uze wemere n'ahantu Bibiliya n'ijambo ry'Imana, uranyumva niyo abari izoshingira ntaho kuri kujambo ry'Imana. Uwo mukozi w'Imana yandika message avuga ngo saa 6 z'ijoro muze kugenda muri toilette ngo hari ikintu ngo muza kumva ukandi ngo hari n'ikintu muza kubona. Murumvaga beneda ni ngombwa wumire kuco wahawe ntihagire umuntu aza kukunyakura. Murumva ngaho twihenda ngo ntitube maso. Murumva icyo no kwita impamya bushobozi yuko operation yari kuba yagenze neza. Icagiye kubasa ikindi kwari kwasamura bica bikibazo. Amen. Turarunka message mu karago turavuga ati burya diriyase byakwamye. Burya rero habavye kumbe
ngiye muri iyo controle ya gatatu aca asanga munsi y'ubwonko haravyimbye. Umva ndahema nkibaza ngo vyaheze, kumbe hari ikindi kibazo kiri pembeni. Aca asanga izuru rimwe amazuru yose yedaheri harazibye, donc haravyimbye ahantu ashaka koza ntihashike, byagombe ko agenda guca hama akadevi akaduga, yumvira hose akoresha ivyuma nta anesthesie kugira mu vyumve neza. Uwo munsi nagenda babwira ikintu kimwe, icagiye kuba sikindi. Hari ahantu yakojeje indani, numva n'ubwenge bwose buragiye, ububabare buranyica. Uwo munsi natashe ndikiruruma, ndataha ndashika muhira. Icabaye murakizi ku munsi wa kabiri, umusaya wo hasi n'uwo hejuru nta numwe ntivyigira biduga, ntivyigira bikoranako. Nimba ubona ushobora gutwenga, ushobora kuvuna ijisho ry'inkoko, igufa ry'inkoko rivune uko ibishoboye, mugo rivune ushimira Imana, urihekenye ushimira Imana. Uranyumva? Ndashimira Imana cyane. Ku munsi wa kabiri twagiye muri controle, ku munsi wa mbere wa kabiri umusaya wo ngaha ni wa ruguru nta numwe wakoranako, amadulere ranyica. Ndagati basi karabaye, inzara igira yice kandi rikona nyimiti. Hari hageze igihe mugeze bidakunda ko mba mu gitanda, yari nyicara ikamagurutsa uje kundaba, yari step, yari intambwe ku yindi. Naramara nk'iminota nka 15, narabaze nkavyuka nyicara nkashira amaguru hasi, bakafata amaboko hasi ati haguruka, nkabona gutambuka. Mugabo wowe uno munsi uriko uratambuka, uyu munsi wowe urajya mu kavyuka, uyu munsi wowe uragenda muri dushe ukoga. Je kuja muri dushe yabaye intahe. Harageze igihe amazi ashururukiye ko amenga asukiye ku giti cyumye. Ariko uyu munsi ndashimira Imana kuba narashoboye kugenda muri dushe, kuba amazi yarashoboye kunshokererako. Amen. Icagiye kuba sikindi, ku munsi wa kabiri ndavuga nti nta mwana w'umusenzi abancokonereye birakagije. Ndahaguruka ndatura ijambo ry'Imana, ndavuga nti Imana ndahakanye, umubiri wanje n'ingoro ya mpemu yera Imana ihimbarizwamwo. Ndavuga nti ibiri ndabihakanye, ndatura ijambo rija kugikorwa. Ndavuga nti Imana nibikunda nibishoka kuva bacokoneye ingoro yawe ntibikabe kandi bugira kandi ndatura mu kwizera. Amen. Muzi byabaye ku munsi wa gatatu, muzi byakurikiye. Wari munsi wa gatatu wa nyuma w'ukwezi k'umunani, Imana iravuga ngo Yeriko ntayo kwishoboza. Amen. Abanyakarago bari biriwe ngaha, zarumva mu nzu yanje bashitse numva ikorasi ku yindi, amasengesho araduga. Ndavuga nti nimumfashe kwatura ko mfise amagara meza, umugabane wanje n'amagara meza, umugabane wanje n'ubuzima bwiza, ni umwana w'Imana. Imana isumba byose, sinaremeye gucokonogwa, turavyanka. Amen. Abanyakaraga Imana irabahezagira cyane, Imana ibahezagira ubugira kandi. Icagiye kuba sikindi, imumpera turangiza dusoza. Ku munsi wa mbere turagenda, agize ngo aracokoloye, agize ngo arungitse y'ivyuma, aca asanga ahantu hose hagize gute havyimbutse. Amen. Yari yamaze kumpebuza arambwira ngo ahantu bose numva igituma havyimbye ngo ni munsi y'ubwonko kandi ngo nta operation ushobora kwakorera. Ariko mwumve ngo kwatura bifise ubushobozi, ni wature wizeye. Hari ibintu Imana itureka ngo ducemwo kugira ngo twibutswe identite yacu, karanga muntu yacu, hanyuma twamara kuyibuka Imana ikihesha icubahiro. Naratuye ndavuga nti Imana uko biri kose jewe sinaremeye gucokorwa n'ivyuma by'abana b'abantu, ndatura ijambo riraja kugikorwa. Abana b'Imana bo kukarago, abasenze bo muri Shemeza barafata urupfumiri, bararufata neza maze baruterera ibwini kuzimu. Uyu munsi ndi hano shima izina ry'Imana, uyu munsi ndi hano shima kuba ndiko ndahema, uyu munsi ndi hano singiri nawe kuri kujambo ry'Imana. Haleluya. Uyu munsi ndahema, uyu munsi ndahema, uyu munsi ndahema. Nimbuhema ukomera amashimana yacu mu ijuru. Nta kiguzi watanze, nta kintu na kimwe ufise wari gutanga kugira ngo ushimire Imana, nta kintu na kimwe. Imana ibahezagire cyane.